hahise ku itariki 7 z'ukwezi k'umunani twari twabashikirije ikibazo c'abapolisi bakorera muri komisariya ya Mukaza. Abapolisi bavuga yuko bafise ikibazo c'uko bari kumwe n'umuntu w'umusivile batazi neza ivyiwe kandi ivyo akora abikora yitwaje ko ari umupolisi. Bakavuga yuko bafise amakenga menshi ko n'umunsi umwe ashobora gufata ibikoresho vyabo akabikoresha ivyo yiyumvira ku nyungu ziwe canke ku nyungu y'abamutuma. Twarabwiye ko kubera igitsure c'abamuzanye yagira n'iterabwoba ku bapolisi, bigatuma abapolisi biyumvira vyinshi kuri uyo muntu. Eka rero n'abanyagihugu twarabwiye yuko batari borohewe kuko uwo muntu yitwa Gasongo abafata nabi. Nuko rero inkuru nziza nuko baraye bamwirukanye. Iyo ngingo yafashwe yaranezereye abapolisi. Nagomba rero ivy'umwihariko nshimire cyane abashefu mu gipolisi bamaze kumva ivyo bintu baciye bafata mu ntoke kino kibazo. Murumva namwe ko bavyifashemwo neza cane ata kintu kinini kirashobora kononeka. Mu yandi majambo barakinze. Rero vyanezereye cane, vyanyeretse yuko mu gipolisi hariho abantu bagifise umutima wo gukunda akazi, bagifise umutima wogira bati iki kintu ko kiriko kiragenda nabi reka tugikosora. Ibi bintu byampaye ikindi kintu. Abashefu mu gipolisi bubahwe, mwavyitwayemwo neza. Aha ndavuga abafashe ingingo yo kumwirukana kuko yari ngaho adakurikije amategeko. Nta kuntu umuntu w'umusivile yoba mu bantu b'abapolisi canke mu bantu b'abasirikare adafise uburenganzira canke adafise uruhusha ahabwa n'amategeko y'igihugu. Nivyo hariho abasivile bakorera mu izo nzego, zaba inzego z'igipolisi canke inzego za gisirikare, ariko abo baba bafise amanimero matrikire, baba bazwi n'igihugu ko bakorera izo nzego. Nuko rero dushimire n'abatabaje kuko nejo bundi hari ikintu kitameze neza, hako cica ibintu vyinshi, wewe wari ushoboye gutabaza ukaba utatabaje, voilà, ivyo bintu vyose bikononekara bija ku gatwe kawe. Kuko Bibiliya iravuga ngo ushoboye gukora ikintu hanyuma ntugikore kikubera icaha. Mwumvirize nk'akantu. Ngo n'abanyagihugu babonye uyu muntu yirukanywe ngo barashimye Imana, baravuga bati turiruhukije. Bati yari yatubwiye yuko azova ngaho tugwaye estoma. Mwiyumvira umuntu yubahuka akabwira abantu ngo azovaho ari uko bagwaye amaestoma. Murumva yuko atahora aborohereza na gatoya. Nuko rero hamwe izindi nzego zofatira igipolisi zikaza zirakosora ivyo tuba twavuze, nibaza yuko vyoheza bigafasha mu kazi ka misi yose. Imana nibahezagire cane, ihezagire n'aba bafande. Ahasigaye reka twibananize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.